Ndahugira ubwoba. Oya je nyira kurashishaka. None ufite ikibazo nyabaki wereka kugira ubwoba. Oya je nyira kurashishaka. Ufite ikibazo nyabaki. Je nta kibazo na kimwe kifite gusa nyira. Miri. Nta kimwe. Ndahugira ubwoba. Ikigana tucihoze kameramani mucihoze. Ikibazo nyabaki wereka kugira ubwoba. Oya je nta nyira kurashishaka. Ufite ikibazo nyabaki. Je nta kibazo na kimwe kifite gusa nyira. Kameramani maze mira rero nagende ko nyene araza kubabona. Sawa yes kamera. Nta kimwe. Ndahugira ubwoba. Oya je nyira kurashishaka. Miri nakubwiye nivyo rero. Uise umuhungu ariko nandi muhungu. Uni botije namuzi. Ni sawa. Ni sawa. Garabasi sireti. Baravuga itireti. Hayi. Oya nta kimwe. None musiye muje mu mashamba kweli. Yimviriye iki none twe kwa ko turi yagira. None muyaga matireti yuko. Tuvuga ko turi ganirira. Birashika. None muko muraganira ngaja mwiruka biri gute. Uise kuma komenduru uvuga ngo buguru rujya muhungu. Oya yesi. Cyane niyo kamera yanyu mwese kujya kuntu muri abagenzi. Cyane niyo ngese mufise. None umukobwa umujambise ngaha ntababwa nibimubaba. Oya reka ntitwaje. Bari bajyana ahubwo no kumujya bamurira. Sisa kosho genda ndakugiriye nabi gute wewe umva ni wangiriye neza. Aho rero wasakiye uko nyene. Umva nangiye kurangura rega nakanu ndangura mona. Nawe waranguye. Uranguye neza abire. Worangura neza. Uharure turi mu kwa gatanu. Inda ugumuharura. STV every story matters. Guys akunzi ba STV j'espère ko meze neza jameze bon. So rero ndi mu kanyosha kandi abo naje kubaza wetu au KRC babakora umugenzi kuri umugore wiwe nako cyane ko umukunzi wiwe ndamazi kuno bimeze habya bigeze byuko umujyanye bari mu abasi kuno byagenze kwa mu makuru ngo basi ibintu nyene birebire ngatse agenda murondere nze kumazi kuno bimeze bro vipi aguruka tuvugane kwanza uvugene hejuru kandi uzi ko nanje ndi cyamama meze bo baranzi nimo nawe meze neza ndashima ba STV rero oyabona abapampe turirigwana sinokugenda baramutsa mwebwe mwubahwe gusa uretse gusa ko utarakora subscribe no butari umupampe ubundi ho wabikoze ukaraba ko subscribe gitukura ni flash basi naho tugira like basi uvuga dislike basi tubone basi ko nakiravye basi ufu musigayo nakamenyetso basi simusiga commentaire dislike canke like canke partage tubiye akuri misire ni meza ndashima Imana n'abantu bakeya ni wona KRC mwarahunze bimeze gute naraze nakora mu kanya maka shabe je na KRC nyene vyacu biragoye nyene arukuntu nyene nabuze amahera gatoye byansabye ndabibura ubwo nyene acitangwa gukuyipa ubusinyi nabona kuri WhatsApp tamwandikiye amaze kumwarika message shikamu hafi nkandwi ntanyishura ndamu telefone apere sinze kayibona sinze katayibona nyene nahisemo kwiha amahoro ubwo rero nabonye nene na Harmonize asoye amusingo nanje ubwo rero ngiye kwitanga kuririmba abafana mumfashe kuririmba iyo ndirimbo Queen na Hat siwe madimista utamutabonana mutayaga kandi abasi menye kuba bakundanye bya vrai nyimba bakuvanga nyimba bimeze gute je sinzi je nseba oya iyo umusirikare agiye mu rugamba nko akahita hasi akagwa hasi ubwo nta busirikare babo murimwo rero bivuze ngo nimba umukobwa aguteye kagere akagenda ino musa kuvangisha n'abandi nuko urukunda taba rurimo ntabwo abarwishimiye ubwo rero uramurika ntumuhate ingone abantu bakeshisha kunze kugira nuko iyo umukobwa uje guteta nk'umukobwa akaca kubwira ngo bana ngo je ngo wapi nkuri byo kunuka gumoforsa byukuri aba yakubwiye oya ntibikunda rero uforsheje haye naba bakaraforsa ejo rero huye akakubwira ati je ndiko ndakuvanga ntuzubabare nta kimwe ndahugira ubwoba oya je nyira kurashishaka none ufite ikibazo nyabaki wereka kugira ubwoba oya je nyira kurashishaka ufite ikibazo nyabaki je nta kibazo na kimwe kifite gusa nyira Miri nta kimwe ndahugira ubwoba ikigana tucihoze kameramani mucihoze ikibazo nyabaki wereka kugira ubwoba oya je nyira kurashishaka ufite ikibazo nyabaki hari je nta kibazo na kimwe kifite gusa nyira kameramani maze mira rero yo twende kurara ari mutarusa amavyuzi
ahubwo rero ibyo wacu bya Kirisi tubyihorere n'ubundi yarampebye twarahebanye nta kundi agendana na basi biramusha none abantu bari mu bikimana shamukanyesha kweli nibibazo kanyosha ni ibintu bibahutse none ibonye nta mahoteli mu ngwaka none hoteli tuzubaka ngaha mu mwonga nta mwonga mufise nabihuru mufise mbona ariko raporo namumenye amumenye ninde tugende man turabe ibyo bintu jewe ibintu byino ni umavumbuye be ndakwerekerera abantu bombora byanyabyo abantu bashobora kubona neza ati ebana ndamuvumbuye none kandi none bari he aho jena nabo aho cyane twumvise nabi we oya je nababonye umbiza rero ikintu kihari kameramani naze pori agende wini watangura imbere ya kamera ko twatubonye acabiruka kamera imanzi rabe abantu bamanze babone mbere nazi imbere nuvuga aje imbere acagirane nagende ko nyene araza kubabona sawa yes kamera nta na kimwe yahugira ubwoba oya je nyira kwirashi mimi nakubwiye nivyo rero uso muhungu ko nandi muhungu uni botiki namuzi ni sawa ni sawa garabasi sireti barabaga itireti hari hahi oya nta na kimwe none musiye muje mu mashamba kweli yimviriye iki none twe ko turi yagira none muyaga matireti yugo tuvuga ko turiganirira Wewe. birashika none muko muraganira ngaja mwiruka biri gute uyise kuma kumenduru uvuga ngo buguru rujya muhungu oya yesi cyane niyo kamera yanyu mwese kujya kuntu muri abagenzi cyane niyo ngese mufise sohoka nogorora jenza musubiza amahera mugandi biherenga ego basi muzobenya namwugururira mana yanje intebe kimwe basi ego bako muratembera drabe imbere ukuntu havyimvye biri gute oya niko nanimbiye gusoba ajya ndibagira ku warupiye gusora kuri umukobwa okay ntacyo reka tuvuga ko yave gusoba umukobwa yashiye yuko kubera afise isoni ryo gusoba wari wasoba yabatinye gamemuje nk'abamengo mote kudufata nene habaye tubafata mwiyagiriza iki uraguma nomba urakonkora ku mabere oya yatwitwa gutirira akayaga ivyo bindi we utwo tuntu waguma ukora ko ahantu hari aho umbizamuga twege twa kandi umenye ko twafashe ama image cameraman yayafashe ubwo rero ngiye kuyarirako uyarire kuguti oya naribi aya ma image rero kumbe ahubwo cye ntahura abafana bese bizumu ko mumwibuka cyemenya ko mwebwe abahungu niyo ngeso yanyu jya mwebwe mubana niyo ngeso yanyu urabyibuka niko mumeze twese ko tumeze je ujya n'umusheri wanje twako turirira ubuzima ko ngaha umusheri wawe ari kumaze ngasa kuri hasi kuri plan turabe nimero yiwe nuko yitwa mu telefone yawe oya kubera iki okay sawa nesto ntaribi nyene ubwo ntaribi aho rero je nafashe ama image muga rero ama image nafashe bebashe nda posting oya ari muri kamera kandi n'ubu byo turavuga bakora bitubona rero ndashaka ikintu kimwe nzoya postinge canke nzoyafute we oya mpumuco biriza ntaco we reka turavugana basi oya tuvugana gute vugira nyene turavugira inyuma ya kamera basi turavugana nugira ikibazo naho buze posting wa wosarisha ubwo rero ndavuze ko muraganira gubusanga n'utinyiki umva abantu bamaze kubona posting zija posting nubwo byoba yari mu ciceri wanje basi par exemple iyo tireti jewe vraiment nayembuye gukora wajya twumve mu ntoki miri umbiriza Jesi no kunukira turabivugana basi reka nuko kwakoze iki turabivugana nana kimwe utose mu ntoki turabivugana basi je mugabo ivyo bintu byo kuvuga ngo posting oya je nawe mwitabe mwe mwamaze kuvyonga ivyo mu vyonga reka rero basagenda haje ufise mu botike ufise ibiki nibiki kwanza je ngenda guca impongano kwanza shaka unkontorere botike owe ntari bibi byo kunyuba kubera bano uyu mukameraman yaraje dukwana ikiganiro ariko rero mbambe mu muntu uze mu journalist ntamukameraman kandi baje bava kuri ubu rero mwaje kutwononera urugendo twari turimwo bica birahara nta muntu twavugisha iki oya gusa byahinjiyemwo ntumware kumabega kamera natwe mwatwinjiriye twibereye oh ntari bire none urukundo muri kukiyace yiru oya yabatinye ntakunda abantu ahantu hari abantu benshi cyo tumana namuzanye ino tube turi kuba cyagiye mwari hajyanze nuko bavuga ngo bamwugurira hajya nawe wari umuhejeje oya suko okay miri mubaze impamvu atose ku maboko
jewe ntuse kwera nyene nane sanzwe nicaye ahantu hatose mugabo nta kindi ibyo bintu mwe miyumviriye sivyo gusa ndeka basi tugende buke basi tubyihoze gute ega je ndagufashe neza ufise uruhusha mugabo je gatwa dukundanye twako turivuganira gusa banza kwereke ifumu twaza mu botike ukamujyamika hajya ukamuhomba ujya nakubwiye ntagomba ahantu haguma haza abantu benshi akunda ahantu tuyaga uca wugara botike ngoma mwiri gucabiri gudako naho urumva bicaye bukundi ico bibona umengo nukundi cyabiboneka na ufatiye kwanza ukunda kunyoga gaki ikaje naco mfata kwevye biramuraba amuriye umukobwa se waronka amakonsekansi umbiriza Nestor urazi impamvu mimi ndakubwiye kubera ikibazo cyose kiza kuhaba kenshi cy'amateleviziyo baca kuri uyu kwabawe turahaze twagiye urumva akabara umuntu ashobora ubwo rero yoho umviriza basi ukora neza ukayisanga imbere wakora iki bihohore igaguherekeza cyo ndakiye cyatunye cyagize na ambassade naco umviriza basi turavugana basi nje kubotike misi yose wawe akamusteri gakanye misi yose kandi nzotonda buri munsi oya reka ntuvyeme nawe ugomba gusarisha ndakiye oya uravyanse ubwo rero ziba izi nokora imisi ngaha oya nuvuga tuzomara reka nubundi mpomvye nawe ntuzoca wunguka oya uzobura ahuza gufatira none nk'ubu no gusaba amajana 500 wobima amajana no bikura he okay ho rero ndagusabye njye nta n'ibihumbi amajana 2 none wowe uza kurya abana ngaha tamwe amajana 2 basi umvirita je nzoraba muga apana misi yose apana ngo nzoraba ni kontra ibi bintu ko birafatwa abantu bazobiraba ndabiposting aba ntaco aba turabivuga nabonyene muga birahera muga pana akamusteri nje ukacu mejeje ukacumpa mainite y'igihumbi kora nk'umuntu ya limiteri oyaye umviriza okay basi ndabihevye je nzobura miri kambwiye cameraman mpayo mashusho nigire cyano ikiya muri ntuze ntadukabuja wawe abonye ko tuvugana ibi ntadukabuja wawe abonye ko kandi rero cameraman abonye location nziza guma haba kurabe neza mu maso kandi nkaho usanga ahubwo batikivuga ngo ugiye kurangura ugiye kurangura none murangurira ngaha rugero aha murarangura oya ni mu nzira duca nyene tugiye kurangura ari mu oya yisi nzira ahubwo usanga bari baja none umukobwa umujyambise ngaha ntababwa ntibimubaba oya ariko twatse bari bajyana ahubwo no kumujyamurira nta kintu kimwe twagize banoboze baturi mutikingi abakobwa benshi nibisinyobora ni problem twako turatera inkuru yari umusheri wanje ko yadakunda ahantu hari induru ambwira ati tuje kwicara sindyamika ngaha awugirire ngaha oyaye ivyo nta kintu kimwe twagize wewe gusa wa nimba wagize kamusteri gusa kamwe oya wewe gusa buri munsi nta museri yose oya bireke basi noca mpomba oya gusa ntubihebe kandi urazi usanzwe uri umugenzi kuva na kera kumbe ahubwo mwe niyangezo kandi nujya mu usanga ari umwoti mugakora imitwe ukajya amahera ngo natenda abakobwa uravyibuka umviriza Kelsi akampeba akagira bibi byose ariko nawe we mugabo urazi kutiya gihe nawe rero kula kulipa ndagiye ndekura ndekura tuvugane basi apana musteri je basi tutuza turavugana wari wayizanye uno musimbuze reka naco umviriza kurera urupapuro nyarutsa reka turavugana ufise ikibazo nyabakiweho je kibazo mfise nukuza ndaza ku mugoroba mfata ka musteri kamwe uzocishe mu munsi umwe usiba umviriza basi mu ndwi siba kangahe mu ndwi siba kangahe gatatu oya para gatatu indwi imisi nene oya misi mazure nirondere ntuze bakosubira nanje igitega n'amaguru oya igitega nanje nakuzanye ndazi byakuzanye umviriza ndosiba umunsi umwe umunsi umwe ntacyo wumfashije ntabwo wumfashije okay none nje ndaje kugufasha cyangwa naje kwironda business turigiye ubazi twiyunge kuko umviriza je ubugenzi gute okay umviriza basi kabiri ntacyo basi tuvugana mugabo apati tuzovugana kubera ko usaza nje nayi posting oya ntubishire ko ahubwo je nabifuta cyane muje mubifuta ntacyo we tutuvugana nta nabyemeye bazi twabyemeye turabifuta ntacyo tunavyibabona turabifuta ko ariko wemeye yego navyemeye basi nje nkayibura nazobura iyo cyo kiganyo nje nagisigarana ariko muzifute turabifuta ntacyo ko nubundi ushaka kuguhaye mukabiposting ubwo renzo kinywa igihe kingana gute ndaza kunywa igihe kingana gute none wewe mbwira ushaka igihe kingana gute okay mugura abe ntunca amenye maremare ko nanje noca suri gitegana umva gute
amezi 5 nawe niko vyogushikira ejo nitugufata miri narabaye mu buzima bubi kubera uyu muhungu we ni waca ngaha kugira mu mponde mbimbaga ntaco batike ni witahire ntaco Gatanu ni menshi ariko je ngenda nimugira amezi gahe abiri nawe uri umuntu abiri nusu bihurije ko sawa ntaco nakwirekeye ni misi yose wakoze kumukorako nawe uri umuntu tora basi sakosho genda ndakugiriye nayo gute wewe umva niwangiriye neza aho rero wasakiye uko nyene umva nangiye kurangura rega nakanu ndangura mona waranguye uranguye neza abiri worangura neza uharure turi mu kwa 5 inda ugumuharura inda mbatse byarajyaye azavyera nko mu kwa 4 umwaka uza ndibatse genda ujye uharura mbe wetu ino mukanyesho wanyu kweki uzi ibintu byuku utagenda gufata muri kumana kerisi ari ye kumazi ikosa riba check ngakuru ruruzi no mwaba mubigiriye ko nkajya hari ubukobe bwinshi umengano buzu bw'ibiti like hano nyene hari igisaka ega ntanzi gwa ririmwo kuko yaba Sizere guruka sasa gutera induru naba bana vraiment nabo babana mu nzu ndibaza nta bideni vy'iminota 5 de minutes na mariza mema saha wo mari iminota inga imaka ndakubwire gusa uragerageza uramaze kubipima kamara nk'isaha boya ntibiba usa yose buri kurangura buri kuraponda iyo ni myinshi mani bitanu ni myinshi n'amasegonda bamwe nikugira na estetike yakumbugisha isuka yakunyeruza mani dutaye habagute none bijya ibintu bakora muri estetike apana abahungu kuzamura fata kumenga muko murabagira nibihababu mani wegenda ducike dutaye rero ubundi nari ngaha ikiganiro canje uracononye Nuchona ko notanga kuvyima imbere yanje. Bona uransigaye 5 kubona je haraba. Ndagutwenze. Sio abakunzi uraremvye. Abakunzi yambaga yawe iti kuri ivyeta. Sio abakunzi bese hakumbukije makosa. Jesi nerura ko kunyeruza nk'imene umuco. Abakunzi accident. Ivyo bivuze ko accident. Isanganye nibibazo. Sio abakunzi ba STV nibibazo abanyakanyosha nuko ndabira. Ico kiganiro kabira matwe bwe kakiyima ubwo rero atampaye tanchoreye. Uzoshaka gisanga kuko urumva munakibunye automatikima. Azoba yampaye azoba yanyimye so akunzi ba STV makoze dukikirana bye mogire tugende akunzi ba STV yambaye ya nakunze STV ndakunda cyane Imana ibahezagire gose ciao ciao STV every story matters.